Oh mana turagusavye nyene imbabazi nyene ububasha Maria Magatasha takaraka papa oh ndagusavye mana uhezagira Uburundi oh mana ndagusavye abanyavyaha bari mw'iki gihugu mwami bose mwami ubahe kwihana oh mwami kuko ijambo ryawe rirakiza ingwara erikiza ibintu byose bibaho mw'isi bidagira ubushobozi n'imibigabo n'imigambi mibi ya shetani mwami ijambo ryawe rikiza kanseri rikiza umugera wa sida oh mwami rikiza imbaraga sa n'imvunja oh mwami ndagusavye ko vyemeye kuri mwijuru ndizera mwami kuko ribitangaza nko kuri mana yumva kandi yishura mwana w'umunana niriwe ndagusavye mana hezagira Uburundi n'abarundi bose mwami ndakweretse mwami mana abantu ba muri iki gihugu bose ubahindure hari abicanyi mwami uhezagire buri muntu wese no mu mufuko wiwe mwami ijambo ryawe rikiza ubukene igakiza ingwara z'umutima amafyigo n'amahani bitigu oh mana ndagusavye ko vyumvise uri mwe muyera uri mwijuru ndabizi kunyumva oh haleluya Jesus oh mana ndakwinginze nk'ukuri imana yumva ukomeze kuraba mwami mana hajya ahantu umuntu wese ashira mwami umwongereze mwami ubutunzi maze mwami ukure ikimigabo ibintu migambi ya satani mwami mana mu nzu yiwe ugenda ugereyo mwami maze uhatwike n'imigabo mibi ya satani n'imigambi yose mwami sheri ujya si umukozi w'Imana niyo sheri kandi ibyo ariko aravuga birumvikana nukuraba natwe tukihana nabyo ntawe ariko sheri urabona iminsi yose tumaze iminsi mu byaha burya twikoreye ibyaha byinshi sivyo nukuraba tukihana Imana ikatubabarira ibyaha tumazemo iminsi sivyo oh mwami Imana ndakwinginze kandi oh mwami urabona n'abantu bakigwara ngo baje mu bitaro canke ngo bapfe mwami abarozi bose umengo mwami Imana sinzi yo bagiye oh mwami turasavye ubandanye wongereza abarozi benshi kugira turonka abo tuvura nabo dusengera oh mwami rega natwe turahwera aho turi nk'abapa Mana umbabarira Mana ndakwinginze ukomeze guhezagira natwe maze mwami Imana turonka abo dusengera mugiye kuryama ntusenga ubyose ntusenga sheri urasenga mugabo uje kwa pastor sheri urasenga mugabo amasengesho yawe ntiyakigwa nkaho ari umupastori agusengera oh mwami Imana natwe urabe nkuko turabapagana nako turabapastori nkuko nanye ndi umupastori mwami oh mwami Imana sinumva n'ukuntu mwami Imana kuvana akayogoreye muri aka kanya kuvana akavugiye nk'iradiyo irimwo amakuru mwami Imana ya saa sita akaba ata muntu numwe araza ngo mfuke umutaka erega nirizuba mwami Imana rirandembeje kandi urabona ndiko ndatanga umurimo wawe ndiko ndatanga ku bikorwa byawe ndiko ndatanga ku gitsibo cyawe ndiko nditanga ntiziganya mwami ariko mwami Imana ndibuka no ku gihe ca Noa ukuntu mwami Imana umwuzure wabateye maze mwami Imana ukabakiza ariko mwami Imana ndipfuza yuko nanje mwami muri aka kanya wo mpindurira mwami Imana nkareka kwipfuza nkuko ndumugandura bizi ko ndumupasteri wo mwami Imana intama zawe ndaziragiye urabona ko ibi n'amafaranga yarabuze ibintu byose byarabuze kubera ibyaha by'abantu dufise ibyaha byinshi gose sivyo ntubona ko nabuze n'amafaranga yo kuguhashira yo kugurira fondote ubona ko fondote ndinda kuja mu isoko nkayiba ibaze bamfashe n'ivyo fondote ende pasteur adusengere hama turonka amafaranga byose byikore sivyo ngaho tugere ngo sheri umwe ngo wemeye udashaka mwihane mu reka ibyaha byanyu erega igihe Yohana yari mu bugaragwa ariko arasenga asemerera igihe Yohana yari karabatiza yaravuze ngo ego mwese muhebe ibyaha byanyu ndababwiza ukuri mwabana b'inzoka mwe mbega mwene data uzotegura inzira yihoraho mu buhe buryo mu buryo bw'ubusambanyi mu buryo bw'ingeso mbi mu buryo bwo kwiba mu buryo bwo gutukana no gupfumu no gucumura no kumana kwigira ikigabitanyo ndagusavye mwene data unyumva mbega mwene data uzoyitegura gute twaje ryari mw'abakristu mwe mw'abanyavyaha mwe ndabona yuko mwuzuye umwuka mubi umwuka wa satani mbega nibiki mwahoramwo twahora mu byaha nyene nk'umusheri biraboneka yuko mwebwe mwari mu ngeso mbi zidahimbara Imana muri aka kanya ngomba kubasengera mubabera muhinduke mu mitima yanyu muzobakarura mu bicamwa abisi bose bazokwamurako kugira ngo bazofata inzira y'ubugingo haleluya vuga ngo haleluya
vuga ngo haleluya abanyabyaha. Haleluya abanyabyaha. Navuze ati vuga haleluya, ndavuga haleluya mukavuga amina. Haleluya. Amina. Ngiye kubasengera mu izina rya Data muhinduke. Ndabona yuko mwebwe muri mwebwe harimo impemu mbi. Harimo impemu mbi y'ubusambanyi, y'ubwicanyi, y'ubuhemu bwose bubaho. Mwebwe amadayimoni yose abari mu ngenda basengera bave mu izina rya Data. Bene Data, ubu rero ngomba kubasengera ngo mube abera. Ariko nagomba ndababwiza ukuri imbere yuko wiyegereza Imana nuko uza imbere y'Imana ukaza hera atakintu na kimwe ufise nkuko wavutse atacu ufise uzopfa atacu ufise. Muri aka kanya rero ngenda babaze muri aka kanya ibintu byose mufise ubanze mubimpereze kubera ko umuntu no mugupfa ntacyo azogenda atwaye. Nukuvuga rero nta muntu azoja kwa Data atabanje gupfa kandi mugiye kwezwa mutunganywe n'ingeso zanyu n'ivyaha byanyu muharigwe mutegezwa kubanza kuzana ivyanyu byose mufise ngaha hama ndabasengere kandi mubikore mu bunyarutsi umwe wese icyo afise akimpereze. Kandi munyarutse kubera ko n'imfunguruzo zo muhira nta na kimwe impuzu zonyene nizo ndabasigira kubera ko noba ndabahemukiye mwambaye ubusa imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Mutegezwa kuba mwisukuye muzana ikintu cyose mufise akantu kose mwitwa ko mufise ndagakeneye ngaha. bakaranga muntu Nakaranga muntu yawe niyi Bibiliya yonyene mubona iyi yonyene niyo karanga muntu yawe niyo ngomba kubasengera. Nta kintu na kimwe mutegezwa kuba mufise ikinyegeze cyose ni mukizane mu izina rya Data. Oh haleluya Jesus Christ. Mukure n'ibirato byanyu ndabikeneye kubera ko nta muntu yinjira mu ngoro yo kwa Data yambaye ibirato kuko ibirato biba byahonyoye imicafu myinshi. Aha nahera aha muri kumwe na pasiteri hahindutse ahera byose ni mumpereze hama mbone kubasengera mubikore mu bunyarutsi. Oh haleluya Jesus ndumva umwuka uri kuramanuka. Pasito nimushire ngaha wa mukobwa we urashobora gukura ibirato hama nkagusengera. Ego muri aka kanya ngomba kubasengera ndabona yuko muranagamburuka muri abana beza. Okay ndibaza nta nakimwe musigaranye muri mwebwe. Umwuka wera uri kuramanuka ndiko ndawumva zamuka Jesus. Funga amaso rero ndabasengere ndipfuza yuko muhinduka muri mwebwe. Pasito uri kuramponyora Pore sinari nakubonye. Okay ndabasengera kandi mu izina rya Data. Mana hindura ingeso z'aba bana bawe uhindure uko bari muri bo uhindure mu bugingo bwabo. Mwami ndakwinginze nk'ukuri Imana yumva kandi yishura umwana w'umuntu ananiriwe. Ndizera ko mwami ugiye kubikora kandi mwami ndizeye uko bagiye guhinduka guhera aka kanya n'iyi saha. Mwami ndakwinginze ukomeze kubahezagira. yakunkoma reka kumpenu uracase haguruka hari umupasiteri ubona ngaha enshe tugendera dusengera. sheri yagiye nyene Oya ndamuheza. Pasito sheri ntawe uriyo Ntawe uriyo kandi warugiye kurahaba. Urabona ni wanshikujiyo nibereye uje ngo badusengere. Telefone yanje ikamba mbiri ngize urankura byose urataha. Telefone niyo wari waranguriye umpereze. sheri nanje sijone ntiyabitwaye byose ntiyatwanye n'ibyo kumiriza. Yo nakaranga muntu turapfuye rero. Osanga ariyo yugurujije uri kuvuga yagiye mwico. N'imfunguruzo sheri ni kuri kw'Imana. Ako nk'umuntu yiba kweri akiba bakene nkatwe. Uwo n'umupastori. Uwo n'umukozi w'Imana. Birakuraba jumpeze telefone yanje. None je ndayifise ntiyayitwara. Urati ko wavuze ngo uzongure nane nayirondeye syo mpaye umpereze. Rega sheri urya n'umukozi wa shetani. Kare ko wambwira ngo n'umukozi w'Imana ngo twenda dusengera. None nari ndabizi none sinanzi ko ari impwemu yera. Kuko sanze ari impwemu yirabura. Sheri rya ni impwemu yirabura yari kirigendera twibaza ngo ni impwemu yera. Kandi ngujya nta nijuru azoturonkana umuntu yiba bakene. Ndakubwira wivuze amaso wabonye impwemu yera kandi yirabura. Sha Pasito aho uri hose wowe wamaze kuja no mu muriro tugira tuje hugura umufuko w'ibigori tukurungikira uzozurotsa uri mu muriro.